Jewe Jaguar asanzwe ari umwe mu bantu bari basanzwe bafashe ukuboko ariko tudakorana nk'umuvukanyi, ariko uyu munsi abaye umubosi wanjye, so banavyiza mu mukomeye amashyi ko yampaye akazi. Ari umuvukanyi ariko uyu munsi yagiyemo n'ububosi, tugiye gukorana akazi. Nakiyagiye muri Primusic ntitwasinye amasezerano nka Double J na Kiliku, umwe wese yasinye amasezerano ukwiye, kubera je na Double J ni turi group, umwe wese akora ukwiye, ariko twashyize hamwe dufise brand iduhuza, ariko umwe wese n'umuririmbyi ku giti ciwe. Niyo mpamvu ubona kuse YouTube yanjye, kuri Instagram yanjye, kuse Facebook yanjye nawe akagira kwiye kwa aya masezerano na ya Kiliku. Tanzi jewe nitwa Mugisha Omar, abari jewe umuyobozi wa Jaguar Business Company cyo kimwe na Jaguar Travel and Tours. Uno munsi rero ni iteka ntangire kuri twebwe kuba mwatwitavye, nagira mbanze nshimire buri umwe wese ivyo yahagaritse ariko arakora akaza akatwitaba mukatwumviriza mukitaba kama twari twabateye. Twagiye kongera dusabe n'imbabazi bivanye nuko twagiye turacegwa gatonya bivanye ku tubazo twagiye turaba n'ibindi bintu bitagenze neza, ariko mutwihanganire muri abacu. Jaguar Travel and Tours ni agence de voyage, nshasha itamara igihe kirekire ko yabaye fondé muri 2022 mugabo itanguye gukora 2023. Ushobora kwibaza ati mbega Jaguar Travel and Tours tandukanye he n'andi ma agence ko mbona byose ari byo bakora, ariko nagenda babwiye ko icambere coco iratandukanye n'izindi zose zihari. Ushobora kwibaza ati mbega ko avuze biratandukanye, indege twari tuzi zose ko ziduga ziguruka, ati iyo iguruka imanuka oya, ntabwo ari uko. Jaguar Travel and Tours turatwara abantu hanze mugabo mu buryo bugiye butandukanye, kandi tugakoresha ubuhinga bwa none. Tumenyereye ko kenshi ngaha mu Burundi abantu benshi mu kugura amatike y'indege ni maka bashike ku biro bakagira iki, ariko twebwe Jaguar Travel and Tours turafise application yiwacu ikora en ligne, uvuga umuntu ari mu Burundi ari hanze y'igihugu ahari hose urashobora kwikatira tike yiwawe indege utarinze gushika ku biro. Urashobora gushaka kuri www.jaguarbookings.com ukibibona byose, aho ushobora kureserva hotel, aho ushobora kuri hanze, ugashobora nk'ubu kavanga ukagenda USA ukavanga ahanyu ufite imodoka izoza kugutora wayibookinge ngaha nyene byose wahejeje. Donc ibintu byinshi by'iwacu bikorwa en ligne kandi bigakorwa mu buhinga bwa none.
ikindi kintu nyamukuru cy'uno munsi ni ubutumire benshi bagiye baronka ku muririmbyi Kiliku akiri aho ejo yabatumira ati nyaboneka ejo munyitabe ku biro bya Jaguar Travel and Tours. Ni muri wa mugambi wo gushigikiranya guteza imbere impano z'u Burundi, abaririmbyi n'abandi basa bagiye batandukanye, no gushigikirana rero twe twaba twari twahisemo ko uno munsi inyuma yuko Kiliku n'umuririmbyi n'umuvandimwe kandi n'umugenzi kandi yarasanzwe akorana na Jaguar Travel and Tours cyo kimwe nkuko yakorana na Jaguar Business Company. Turavuga ati ujya musore wacu no munsi ko sinzi ko mubize Kiliku aheruka guheza amashuri ari n'umudiplome. Turavuga ati twomukoreye ikibwira tumukeze ko ari umuhungu wacu. Twashe dusanga burya kenshi ikintu umuntu akenera yahejeje ishuri n'akazi. Turavuga ati rero nitwokwirirwa turaja guhigira kure, twari dufise abandi bantu indani, reka dufate umuririmbyi Kiliku akiri tugire nk'umuambassadeur w'i Jaguar Travel and Tours. Uno munsi rero Kiliku akaba ari wo munsi aza gushirako umukono ku masezerano yo kwamamaza mu mbuga canke mu bundi buryo bwose bushoboka Jaguar Travel and Tours. Ubu rero nkaba ndamubashikije imbere yanyu nk'ubu niwe mu ambassadeur wacu, niwe brand ambassador wa Jaguar Travel and Tours. Nkaba nibaza ko tugiye gukorana mu kiringo kingana n'umwaka wose. Byinshi arabisfise yabyisomeye aza kubabwira ama avantage yabonyemo n'ibiki. Nibaza yuko ijambo yobagwiwe ntobarambira. Murakoze. Ndabaramukije mwese, nongera ndanabashimira kuba mwanteye iteka mukaza mukanshigikira. Amaje nibaza ko ari kubaramutsa nkategereza n'ibibazo byanyu kugira ndinde nshika ngaha, kugira ndinde nza ngaha. Nuko twahuje, nuko nabona yuko ibi bintu bisanzwe byonshikana. Nongere nshimire no kuba bampisemo jewe. Ego murakoze. Nibaza neza ko Kiliku mumse ko yavuze yuko ivyo bashoboye ku amajyamaze bigize bakororaniye ivyo bandikiranye mu biciye mu mapuro ko yavyemeje ndetse akavyemera. Nibaza neza yuko kubwiwe atakaruki kimpungenge afise kuri amasezerano kugira muce mubaza, reka babanze tubwire umugirwa asinye kugira vyemezwe neza canke biboneke neza yuko bino bintu atari vy'amanyanga canke vy'impimbano niko no bivuga, kugira tubone neza ko nabwiwe yavyemeye amadusho yo kuronka ivyo tubaza amaze gushegweza gushira ku mukono. Ngomera amashinga ronsa kazi. Amen. Amen. naje umuntu wese batumiye hano naje gushikira Kiliku akibi yarampaye ubutumire arambwira ko bimeze hama na Jaguar yinu nsaba kuza kubashigikira niyo mpamvu n'ingacu kimwe hano mwese gadushigikire umuririmbyi wacu umustar dukunda aussi une agence nshasha yungurutse kugira mwese muyibone, abariko barava hanze abariko barasohoka baja hanze muyimenye ntimusigwe n'ako kari. Murakoze cyane, nakumenyesha yuko nanje umunsi mperuka mu gihugu cy'u Rwanda
Jaguar Traveler Tours nibo bashoboye kumpa itike y'indege ishobora kungeza mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi benshi batandukanye muze muri benshi mbere uri n'umuririmbyi turagira ibiyago tugiriraniye ko Jaguar n'umuntu akunda abana b'igihugu bafise impano abo bose n'abantu babaye hagufi y'abantu bafise impano ndavuga abaririmbyi ibintu biraza bikagenda neza aba diaspora muri ko muraza mu gihugu cyangwa bifuza gusohoka igihugu murahawe ikaze muri Jaguar Traveler and Tours tubafate neza turabakurikirana iyo tuhejeje tukabaha amatike y'indege turabakurikirana iyo mugiye tugaheza tukamenya yuko mwashitse amahoro dukeze umuririmbyi Kiliku akiri ku masezerano aje kugiranira n'uburongozi bwa Jaguar Traveler and Tours nibaza neza ko bigiye kugira byinshi bimufashije bivanye n'imifungo aharonke twongera twakira umuririmbyi Bface on the floor none ko yaje gushigikira Kiliku akiri ndetse akaba mu bagenzi cyangwa mu nshuti za hafi ni shirahamwe ryacu rya Jaguar nibaza neza yuko igituma mubona ngaha ari impamvu yo gushigikira Kiliku ndetse no kuba hagufi iryo shirahamwe rero n'umwanya mwiza wo kubaza ibibazo bitandukanye kubanditsi namwe bamenyesha makuru bivanye n'ibiheje gushikirizwa umuririmbyi wese nzogira amahirwe yo kugiranira nawe indirimbo zoba byoroshe ko ndamushikira ahantu hari kandi sanzwe mfise n'indirimbo zibiri collabo zo hanze y'igihugu ngiye gukora urumva nibaza yuko ari amahirwe cyane kuri jewe n'umugisha ndose uburyo nzurusha ndabikoramo byoroshe indirimbo zari zisanzwe zihari twarazikoze ariko washikira cyari kibazo ako ni kamwe mu karusho nunguzi n'amafaranga nubwo sinovuga ko ari miliyoni 100 hamejo bamfate kubera zitatu si menshi cyane ariko uko biri kose ntambira hari kandi nivyo gushima ni ibintu bicizere ciza umuziki ndundi kubera company nk'iyize muri ivyo Murundi birashoboka yuko ejo nabandi batwizera canke bakabona yuko ibintu dukora byo arakazi nyavyo za kwico kirikaje kucishura mu bishoburiho kandi dusanzwe dukorana dufanzwe dufashanya mu bikorwa by'umuziki ko nakwe iterambere ry'umuziki riraturaba abanya nubwo tubasumba twakuze tubabona twarakoranye twaragendanye ariko ikinataje rero ko muri Contrat arimo yuko azocagura abaririmbyi yipfuza bashika kuri babiri haba muri Afrika canke muri Afrika y'ubuseruko canke Afrika yose bimva ico gihe twe tuzomurihira ama dépenses yose ashoboka nyimba zo bari video na audio na voyage byose bizorihwa na Jaguar Travel and Tours subiramo kandi ikindi kigira kayimaze ntabwo bamufise ko mushobora guhemukirwa n'abaririmbyi canke iki twebwe baduhemukiye nta nakimwe biduhindurira kubera yuko si neza kuri twebwe bino tiko turakora ni neza kuri twese nabo nyene birafise ico bibamariye mu gihe rero umuririmbyi yabonye kumenga ntaco bimumariye canke akabona ibisumba ibindi twico twipfuriza abantu bose niterambere abonye ko avuye ngaha anya akagenda handi arivyo bimuteza imbere nta mapingu tuzomushirako mugabo turizeye neza yuko bizogenda neza nibaza ko nishuye ku bibazo byanyu murakoze n'igihe bino bitari bwabeho canke bitari bwaze twari dusanzwe dukorana kandi ibikorwa byagenda neza twabashigikira kandi singomba si byiza ko umuntu yumufashije ikintu cyo genda kuvugira hejuru tinaka namufashije uko mugandazi yuko mu bantu twahora dufashanya aba barimo tutabiteze ko nibi donc rero abatwebwe nta profit uje kubaronderako kirese ko ari ugukorana nkuko byarima bimeze misi yose iyo ari nka opportunity kugira umujene ahejeje ishure ntacaja kwirigara jewe Jaguar asanzwe ari umwe mu bantu bari basanzwe bamfashe ukuboko ariko tudakorana nk'umuvukanyi ariko uyu munsi abaye umubosi wanje so banavyizamo mukomeye amashyi ko yampaye akazi ari umuvukanyi ariko uyu munsi yagiyemo n'ububosi tugiye gukorana akazi yego murakoze ikibazo mwabajije mwavuze ati mbega nakaye karusho mwabonye gukorana n'abartiste ko hari aba influencers benshi bari imbere yanyu mugabo mugahitamo abaririmbyi sinzi ko ari kubera ngo ndumuziki cyane cyane dukunda umuziki cyane ariko jewe mba mbona umuziki nubwo abantu kenshi bapfa kumviza beat zigonga zigenda burya umuziki ico kibanza ciza cy'umuntu kwi-exprime niyo channel nziza yo gucishamwo ubutumwa ugashikira abantu byoroshe donc twe dukonta ko abaririmbyi ko a partir ya zijya ndirimbo zabo bashobora gushikana ubutumwa bw'iwacu gushika kure cyane gusumba
bajya abandi ba influencer ariko benshi usanga bakoresha TikTok, usanga bakoresha Snapchat cyangwa mugabo sabarundi bose bakoresha zijya rezo social mugabo n'abarundi bose ashobora kumva umuziki wa naka ku radio, ashobora kumva ubutumwa bwa naka ku radio canke he. Donc nico gituma rero niyo nzira twahitemo abaririmbyi cyane kuko message yabo yashika kure cyane, surtout nk'aba barape bo banditsi bashikana ubutumwa bugashikira abantu neza. Niyo mpamvu nyamuko twa twarahisemo abaririmbyi mugabo ntidugarukije kuri Kiliku gusa, n'abandi baracaza n'abandi bariho kubera ntibyari ngombwa ko ndabivuga ariko reka ndabivuge kubera ubu deja ni companies zibiri, ni Jaguar business company isanzwe yari ihari, ubu hariho Jaguar Travel and Tours, akaba hariho n'iyindi igiye kuza vuba kandi twizeye ko ishobora n'imiburi guha abajene barenga 100 akazi ngaha mu gisagara. Urumva biracaza Kiliku wenyene n'abandi baracaza. Byiza dusaba Imana idutize ubuzima, idutize amagara n'ubushobozi, nibaza ko byose bizogenda neza. Murakoze. Sikuvuga ko natanga ibiganiro ku bimenyesha amakuru, ahubwo nuko bimenyesha amakuru bavuze yuko nanje murankenera abantu bamfasha, iyo ndabikeneye ntibamfasha bose kandi ntibabivuze yuko hari warabishoboye ase kumfasha ariko usanga bidashoboka muri uwo mwanya. Kuvuga rero nanje bimenyesha amakuru bikenera ko dukora inkuru canke tugira ico dukoze mu gukora ikiganiro, ibyo kunda yuko bose dukorana. Ariko ngende umuntu nzi agaciro k'ibimenyesha amakuru kubera yuko nsubiye inyuma gatonya, ndibuka yuko igihe nsubira ruguru mu kintu cyamfashije kugira abantu bamenye ko ubuzima bwanje bwanse ko nk'abantu ngarukana ibimenyesha amakuru. Kuri ubwo rero ndaha agaciro cyane ibimenyesha amakuru, ariko ntitwokora bose, ariko abo bishoboka turakora kandi nabo bitarashoboka ndashaka tuze dukore kubera ndize yuko ari aho bongeze. Murakoze. Ubwa mbere na mbere yanda guhumuriza ibiciro by'iwacu biri hasi ku bantu bakora online par exemple, kubera hari amafaranga utariha iyo ubukinze tike online cyangwa ukayigura online, hari amafaranga menshi agenda avako batagucanginga. Mugabo ni kubera ariya kamera y'iwacu y'abarundi utishikiye ku biro utabonye cyanditse mu ntoki ngo akiguhe ngo ubone nakayampaye nzoze kumufata mu izosi ryari bigoye. Mugabo twari dukwiye kumenyera gukoresha ibintu bya online kubera isi kiragenda itera imbere, ibintu bigenda bihinduka. Mugabo niyo ushitse no ngaha n'ubundi abakiriya b'iwacu turafite ukuntu twagira ama reduction tukagabanya par rapport y'andi ma agence. Mugabo ibyo wonya byaba bivuga ko ari nko kwiyemera ngira uzoza kugura canke uzoshika ngaha azotubera icabona amenyeshe n'abandi. Mugabo nk'ubu wonya twafashe ko amezi 3 ya tuzoba turiko turagurisha ku biciro hasi gusumba abandi, hari amahera tuzokwemera guheba kugira abantu bose baze ngaha batumenye bagure bamenyere, kandi baza yuko staff yacu sinzi ko mwayifasha kandi ko kwira abandi n'abandi staff iri competent kandi babimenyereye babizi. Nitwaheza kino kiganiro turazafata tubatembereze kugira ngaha ntihagarukira ngaha gusa, tubereke staff yacu, tubereke materiel dukoresha kugira muzovuga ibyo mwabonye kumbe ntibabe sanga babahendesha ry'amazi babahaye baje kuvuga ibintu bitari ibyo. Tuzakuba turyohewe cyane nimwavuga ibyo mwabonye byose mukaba mukerekana n'ibyo mufitiye ubuhamya. Murakoze. Nakiyagiye muri Primusic ntitwasinya amasezerano nka Double J na Kiliku, umwe wese yasinya amasezerano ukwiye kubera je na Double J ni turi group, umwe wese akora ukwiye, ariko twashyize hamwe dufise brand iduhuza, ariko umwe wese n'umuririmbyi ku giti ciwe. Niyo mpamvu ubona ko YouTube yanje, Instagram yanje, Facebook yanje nawe akagira kwiwe ko aya masezerano na Kiliku. Isigura ko uri muri Billman Boys. Ariko si muri Billman Boys, duhuriye mu gufashanya muri rusange, ariko nkora ku giti cyanje nawe akakora ku giti ciwe. Waje kibaza ati mbega ko muvuze ko muzogira ama reduction, muzogabanya ku batama, ku bajene cyane ku bana. Donc jewe nibaza yuko muri Jaguar Travel and Tours nta discrimination irimo. Niho navuga ngo tuzogira privilege abatama cyangwa abandi hazo bari n'abantu twakumiriye, kandi bose n'abarundi, kandi bose bashaka badushora, kandi abatama baravoyaje, abana baravoyaje. Nibaza ko muri rusangi prediction izoba kuri bo. Amashino precise muzokora ko pourcentage zingahe kubera ziravariant, nshobora ni ikintu kitari fixed. Donc nshobora kugira pourcentage
ari fixed kubera hari n'igihe usanga nzoheba yose kunguka kubwira uwo muntu basi abo umukiriya wanje hari n'igihe nzovuga antori imisengi kusa cyangwa ibyo biravana ico gizoba bivana n'ingene turabona ibintu biriko biragenda mugandazi yuko atamuntu umwe azokwidoga cyangwa atamuntu umwe azobakumiriwe muri rusange. Nibaza yuko nta kintu na kimwe ngira abandi baririmbyi batage ahubwo sinohimiriza abaririmbyi ahubwo nohimiriza amakampani bashirikira abaririmbyi b'abarundi kubera ko ibikirika akora n'abandi bari Bifes arabishoboye, Daboji arabishoboye, Orega arabishoboye, habeho amakampani gusa abitahura nk'uko kwaje abatrafira natwo. Nibaza yuko ikintu cyo gufashanya cyangwa cyo gukorana n'abandi ba influencer niki si kibazo cyane twebwe kubera bino bintu byo gufashanya nkuko nabivuze bwa mbere twabigize umutahe nta nyungu duhigamo n'abandi bantu bose bafite impano zo kugaragaza cyangwa ibindi si ngombwa baze gukurepresenta Jaguar Travel Tour cyangwa iki ashobora kuza aba agenda afite impano iyi nashaka gufasha mu by'uko nuko bose barahawe twebwe turi tayari gushigikira umuntu wese afite impano cyangwa ingabirano mugabo ubu umwanya cyo gitona twamutoye mu bandi arenze n'ibyo mugaso ko arenze cyane gusura abandi mugabo nababwiye ko kumukeza ku ntambwe yo kwagutera urakoze. Jewe wabajije ngo barafise studio barama studio bari biki twabye amalogo ntabwo bafise studio ariko barafise amafaranga kubera ko bijya byose bikorwa amafaranga video twakoze yatwaye n'amahera menshi cyane jewe ntanashobora yisufye yatanzwe n'isha that's why naje gushigikira Kiliku twatangiye gushigikirana kuva kera babizi hama nino company nabivuze ni famille butanyerera ariya muri no Kayanza n'Ingozi twese tuba hamwe hama kandi dusanzwe turi n'abakozi bakora neza ibikorwa bishigira abantu ubwo rero nta nubwo duhava twitwaza ngo ni iby'umujyana n'ibyo n'akazi tubagashoboza so ndabibashimire Jaguar Travel hama kandi felicite kandi na Kiliku ni nkuko nabivuze nyine amakampani ariko aradukurikirana ngaha nibijukire gukorana n'abartiste kubera ko turafise aho dushobora kugeza ibikorwa byabo murakoze. Aho hambere hahise imutangwe muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV,